ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimana ko nsuye kandi kuronka kandi karyo ko guhagarara hano imbere y'ishengero. Kandi ndashimana ko bw'abaririmbyi badufashije neza kandi cyane guhimbaza Imana. Murashobora kubakomera amashi, babidukore neza kandi gose. Hama tugiye kubandanya twigira hamwe ijambo ry'Imana. Kandi namwebwe mwabaye muri bino bihe byiza byo guhimbaza, namwebwe Imana ibahezagire kandi cyane. Rero uno munsi tugomba twige icigwa igira gatatu kivuga ku bijanye urufatiro ni ukuganza kwa Kristo imyaka igihumbi, cyangwa kuganza kw'imyaka igihumbi kwa Kristo. Rero nico cigwa tugomba kwiga uno munsi. Ariko imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina, reka tubanze twibukanye gatonya ivyo twize muri imisi ibiri ishize. Twarabonye ingene ishengero rizoduzwa mw'ijuru maze rikaja gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Kandi twarabonye yuko ishengero rimaze kuduga mw'ijuru, twarabonye yuko hazobaho igihe co gutanga ingero ku bakozi bakoreye Imana. Kandi twarabonye yuko inyuma yo gutanga ingero hazobaho novuga ati ibirori bidasanzwe, ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi muri uwo mwanya nyene tuzoba turi mw'ijuru muri ivyo birori. Mw'isi twarabonye mu ndwi iheze yuko hazoba hariko haraba amarushwa akomeye cyane, hazoba hariko haraba ibyago bikomeye cyane. Ico gihe mw'isi Antikristo azoba ariko arakora mu buryo bugaragara. Abantu bose bari mw'isi bazotegekwa kumusenga, kumwunamira. Utazokwemera naho gusenga Antikristo twarabonye yuko azohura n'ivyago bikomeye cyane. Rero twarabonye ivyago bizoba mu misi y'iherezo. Twarabonye yuko hazoba intambara zikomeye cyane mw'isi yose. Twarabonye yuko hazobaho amapfa azotera hirya no hino mw'isi. Hazobaho ukunyiganyiga kw'isi gukomeye. Hazobaho aho izuba hazogeraho rizima, ukwezi nako nyene kuzima, inyenyeri zo kwijuru zitibagurika. Mbere hariho n'ibindi vyinshi bizobandanya inyuma yaho, aho dusoma mu gitabo cy'ivyeshuro Yohana yuko hazogera n'aho amazi yose, ibiyaga byose bihinduka amaraso, bihinduka umunuko, kandi ivyo bizokwica abantu benshi. Rero usomye amarushwa cyangwa amagorwa azoba mw'isi ishengero rimaze kuduga, ni ibyago byinshi cyane. Ariko usomye era muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 22 niho havuga neza ati iyo misi y'ayo marushwa iyo itagabanywa. Muri Bibiliya inshasha y'ikirundi yasobanuwe, mugabo ya kera bakoresha ati iyo misi iyo itagerurwa. Aha muri Matayo 24 ku murongo wa 22 ati nta muntu n'umwe yorokotse bivanye n'ibyago bizoba biriko biraba mw'isi, ngo kubwa batoranijwe n'Imana. Turaza kubabona mu mwanya uri imbere mbega abo batoranijwe ni bande. Kubwa batoranijwe iyo misi ya Antikristo, ivyo vyago, ayo marushwa, imisi izogabanywa kugira ngo hashobore kuboneka n'abakenya borokoka. Rero imbere yuko Yesu Kristo agaruka kandi rero hano mw'isi, ico bita ukuza kwa Yesu Kristo ubugira kabiri, usomye hajya muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 14 aratubwira neza ati ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa ku isi yose. Ico naco kizoba ari ikimenyetso gikomeye cyane cerekana yuko Yesu Kristo rero agomba agaruke hano mw'isi. Ubwo butumwa bwiza bw'ubwami abantu ba mbere bazobuvuga n'Abayuda, kuko twarabonye mu ndwi iheze yuko naho Antikristo azoba ariko arategeka abantu bose ku isi kumusenga, abavyanse bakicwa babizira, ariko Abayuda bobo muri ico gihe benshi muri bo bazokwemera kugumya isezerano. Benshi muri bo bazokwemera kuguma basenga Imana yo mw'ijuru.
rero ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose buvuzwe n'abayuda, kandi n'umumarayika avuye ku Mana nawe nyene Imana izomurungika avuga ubutumwa bwiza mu isi yose bw'ubwami. Abazokwemera kubwumva, abazokwemera kwihana, bakemera gusenga Imana yo mwijuru, ariko batashizweho ikimenyetso kirya kidodo, abo barashobora kuzokizwa. Rero tugomba rero turabe ibijanye no kuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Mbega bizogenda gute? Kundwi ya mbere twarabonye ingene Kristo azoza aje gutora ishengero. Mu kuza gutora ishengero ntabwo azoshika hano mw'isi, azoguma mu kirere, kandi ntazobonwa n'abari mw'isi bose, canke se abari mw'isi bose bazovyumva cyangwa bazomenya ikibaye. Ivyo bizomenywa n'abakijijwe gusa, haba bazoba bakiriho ndetse n'abapfuye. Ariko uku kuza rero kwa kabiri kwa Kristo canke kwa Mesiya kuzoza mu buryo bugaragara kandi mu buryo bw'inkomezi bidasanzwe. Reka dusabe umurongozi wacu w'amahoro adusomera ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 24, adusomere n'umurongo wa 30 gushitsa kuri 31. Aravuga ngo buni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba, bakoranye abatoranijwe biwe, bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Imana ishimwe. Komera ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo w'indwi. Haravuga ngo iharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Aha rero ni igihe Yesu Kristo azoba agarutse ubugira kabiri. Gomba ndabisubiremo gatonya, namaze kubivuga. Hariho itandukaniro riri hagati y'ingene Yesu azoza aje gutora ishengero. Igihe Yesu azoza aje gutora ishengero, azogarukira mu bicu, azogarukira mu kirere, ntazoshitsa amaguru yiwe hano mw'isi. Kandi abantu bose ba mw'isi bazoshobora kumubona canke kumwumva canke kumenya ibibaye, ariko iryo rizoba ribanga ry'abakijijwe bonyene, nibo bazomenya yuko umukwe aje gutora ishengero. Ico ni cambere. Ariko kandi hariho ico bita ukuza kwa mbere kwa Yesu Kristo n'ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo, first and second coming. Ukuza kwa mbere kwa Yesu Kristo ni igihe yaza mw'isi nk'umuntu asanzwe, igihe yavuka avyawe n'inkumi Mariya, maze akavukira hano mw'isi, akaza mw'ishusho isanzwe iciye bugufi nk'iy'umwana w'umuntu. Mbere Yohana wewe yandika avuga ati, agerageza kumuvuga uko ari, agerageza kumwerekana nk'umwagazi w'intama. Igihe rero yaje ubwa mbere Yesu yaje mu buryo busanzwe nk'ubw'abantu bose ukuntu twese twavutse. Yaje ari umuntu aciye bugufi, yoroheje nk'umwagazi nyene w'intama, kuko igihe yaje ubwa mbere igikorwa cyari kimuzanye kwari ugukiza abari mw'isi ivyaha vyabo. Niyo yari mission ya mbere ya Kristo igihe yaje ubwa mbere mw'isi. Ariko ubwa kabiri rero aha duhejeje gusoma, ntazoza azanywe no gukiza abantu, ntazoza aje muri rya shusho rya mbere yajemwo nk'umwana muto canke nk'uruhinja duheruka guhimbaza kuri Noweli. Ariko nk'uko twabisomye, ikintu ca mbere tubona ukuza kwiwe kugira kabiri, amahanga yose yo mw'isi azomubona. Imana ishimwe cyane. Abantu bose bari mw'isi bazomubona, kandi birivuga ati ngo isi izoborogeshwa no kuza kwiwe, kuko azoza mu buryo buteye ubwoba. Ku isi hari abantu bafite amakorteje akomeye cyane ateye ubwoba, nk'aba perezida twumva ba Putin, ba Donald Trump, aba bagabo bitwa ba Kim Jong, bafise novuga ati amakorteje ateye ubwoba, ku buryo nimba ari nko ngaha mu kigo kwa Johnson,
aka gace kose nko mu Gihosha ata umuntu n'umwe asubira gutelefonana n'uwundi mpaka havuye. Ahantu hari usanga indege zuzuye mu kirere zicunze umutekano mu kirere, umutekano hirya no hino hose ku rugezo ruteye ubwoba. Ariko naho mw'isi hari abantu bafise amakorotege akomeye kandi ateye ubwoba, ariko ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzoherekezwa na korotege niteye ubwoba ku rugezo rurenze. Kuko mu kuza kuyo kwa kabiri Bibiliya ivuga ati azoza yicaye ku farasi ifise umutwe nk'intare, kandi ku mpande yiwe azoba aherekejwe n'isinzi ibihumbi n'ibihumbi, amamiliyoni y'abamarayika nabo nyene baje bari ku mafarasi, bose bazananye mu bicu. Isi yose izobona ico kintu kibaye, maze ngo isi yose izogirane, izorangamiza mw'ijuru, ngo bose ngo bakomeshwe induru canke batakambishwe no kubona ukuza kwiwe. Kuko isi izobiza ati aha rero ko aje, ubu rero ivyacu biraheze, ubu rero harageze yuko urubanza rugirane, duciga urubanza. Nico gituma uko kuza kwiwe kwa kabiri kuzoba guteye ubwoba ku bantu bose bari mw'isi. Igihe yaje ubwa mbere yaje aciye bugufi, abantu bose baramukengera, mbere abayuda bibo baranka no kumwemera. Ariko kuza kwiwe kwa kabiri n'umuntu yibaza yuko akomeye ateye ubwoba azojugumira. Kubera iki? Umwami azobaje azananye n'ingabo ziwe mw'ijuru, bamuherekeje aje hano mw'isi. Rero tugomba turabe, mbega rero Yesu amaze rero kuza hano mw'isi, mbega hazoca habiki muri uko kuza kwiwe? Reka badusomere Zekariya igice ca 12 ku murongo w'10. Zekariya igice ca 12 ku murongo w'10 haravuga ngo kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba Yerusalemu impwemu y'ubuntu niyo gusenga, kandi bazokwitegereza uwo bacumise, bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege, bamugwara akabonge nk'ugwazwa n'imfura yiwe. Imana idufashe. Amen. Hari ibintu bitatu bikomeye tugomba turabire hamwe. Mesiya niyamara kugaruka, ibintu bitatu bizoba ikintu ca mbere. Bibiliya ivuga yuko Abisirayeli bose bazokizwa. Naho igihe yaza ubwa mbere Abisirayeli banse kumwizera, baramusuzugura, mbere bitaye ko baranamubamba baramwica, ariko agarutse ubugira kabiri, Bibiliya ivuga ati Abisirayeli bose ngo bazoturikisha barire, ngo mbere ngo bamugwara akabonge, ngo nk'akabonge ngo umuvyeyi agira iyo abuze umwana we w'imfura. Kubera iki bazogira ku kabonge? Bazokwibuka ati burya uno muntu aje muri buno bushobozi ni wa wundi yigeze kuza turamwanka, ni wa wundi yigeze kuza turamusuzugura, ni wa wundi yigeze kuza turagirante turamubamba. Kandi Bibiliya iravuga neza, usomye hajya mu gice ca mbere ku murongo w'indwi rya mu vyeshuro Yohana, we ngo arazanana n'ibicu, ngo kandi ijisho ryose rizogirane rizomwibonera, ngo kandi ngo n'abamucumise. Urumva iryo jambo, abagize nte? Abamucumise aribo bande? Aribo Bayuda bazomubona. Kuko sinzi impamvu, ariko bino bintu birakomeye cyane. Kristo mu kuza kwiwe azoza afise za nkovu, za zindi nyene bamucumitako ari ku musaraba, zaba inkovu zo ku maboko, zaba inkovu zo ku maguru, byaba na ya nkovu yo mu rubavu. Ivyo rero Abayuda bazobibona, bibuka ati ibi bintu nta bandi bantu babigize atari twebwe. Rero ngo Abayuda bose bazoborogeshwa n'agahinda, baba bazwi bavuga ati ehe wa muntu twica nguyu araje, nguyu yaragarutse mu bubasha bwinshi. Maze ngo Abayuda bose aho bazoba basabagire hose mw'isi bazogirante, bazomwizera. Imana ishimwe cyane. Abayuda bose bazokizwa. Reka dusomere Abaroma igice ca 11 ku murongo wa 26. Aravuga ngo nivyaba bityo Abisirayeli bose bazokizwa, nkuko handitswe ngo Siyoni hazova murokozi, azokura muri Yakobo ukutubaha Imana. Amen. Amen. Aro turabona Paulo ariko aravuga ku bijanye n'ivy'Abisirayeli, abwira Abaroma. Twarabyiza abo twabanye hamwe mu miga mperuka kwigisha, haraciye igihe
twarabonye ibijanye na Isirayeli muri uno mwanya iri novuga ati mu bihe byo kutizera ko gushika ubu muri Isirayeli ibiharuro bitangwa berekana yuko umuntu yizera Kristo ari umuntu atarenze 1%. Umuntu 1% niwe yizera Yesu mu Bisirayeli. Rero mu mandi majambo Isirayeli ibijanye n'ivyagakiza naho Yesu yabaye iwabo ntibibaraba, ntibabinezwe, nta nico bavyibazako. Ariko igihe Mesiya azoza bose bazogirane, bazomwizera, kandi ngo bose bazokizwa, kuko niryo sezerano bahawe. Iri ni sezerano rifatanye gusa n'abayuda yuko bose Mesiya niyaza bazogirane, bazokizwa. Kandi ico gihe rero Kristo amaze kuza, Abisirayeli canke abayuda bose bo mw'isi bazokwegerana, bave mu mpande zine z'isi, maze bose begeranire hamwe Yerusalemu, baje kwakira umwami wabo ariwe Mesiya wabo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Yesaya 43 ku murongo wa 5 gushitsa kuri 6. Aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, zozana urubyaro rwawe ndarukuye iburasirazuba, zo gukoraniriza hamwe ndagukuye iburengerazuba, nzobwira iburaruko ntibari kure, ibumanuko ntubimane. Zana abahungu banje ubakuye kure, n'abakobwa banje ubakuye ku mpera y'isi. Amen. Amen. Aya n'amajambo yavugishijwe na Yesaya, ariko aravuga ati nzokura abahungu banje n'abakobwa ku mpande zose zine z'isi. Bisigura umuyuda wese ahari kw'isi, Mesiya niyagaruka bose hamwe bazokorakorana. Nimba no hagati yacu harimwo abayuda bakenya, bazobimenya ati jewe bwa bundi naho nahise karangamuntu y'u Burundi, jewe ndi umuyuda. Ico gihe iyo azokura itike ry'indege sindabizi, mugabo Bibiliya kivuga abayuda bose bazokwegerana maze bagende gusanganira Mesiya wabo. Iryo ni sezerano rivuga kubaki? Ku bayuda. Kuko gushika uno munsi abo twokwita abanyisirayeli si barya baba muri Isirayeli, kuko Isirayeli n'agahugu gatonya, ukaravye ku karata kari musi cyane y'u Burundi, naho ari igihugu giteye ubwoba ku isi yose, ubona gihagaritse amaraso ibihugu byose by'Abarabu. Ariko abanyisirayeli basabagire hirya no hino ku isi. Uko gusabagira kwabo kuri mu mice ishika hafi nk'itatu. Abisirayeli ba mbere basabagiye igihe batwagwa ari nyagano. Turazi yuko igihugu ca Isirayeli gushika ku mwami Salomo cari igihugu kimwe. Mugabo Salomo amaze kuhava, igihugu ca Isirayeli cacicamwo ibihugu bibiri. Habaho Isirayeli y'amajyaruguru, Israel dino, baca bagira umugwa mukuru witwa Samariya. Habaho na Isirayeli y'amajyepfo, baca bagira umugwa mukuru wabo witwa Yudaya. Isirayeli y'amajyaruguru yari igizwe n'intara 10, bisigura imiryango 10 muri barya abana ba Yakobo. Isirayeli y'amajyahepfo yari igizwe n'imiryango itarenga 2, bisigura abana 2 muri barya abahungu ba Yakobo. Hafi mu mwaka w'amajana 7 imbere yuko Yesu avuka, Isirayeli y'amajyaruguru yo mu buraruko baratwawe mu kinyago mu gihugu c'Ashuri. Bamwe bavuga ko Ashuri ishobora ko ari Turki y'uno munsi. Batwagwa ari mu kinyago, bisigura intara 10 zose cyangwa imiryango 10 mu bana ba Yakobo bose babaragiye muri Ashuri. Inyuma yaho gato abayuda nabo bace batwagwa nabo nyine mu kinyago, bisigura za ntara 2 zisigara nabo bace batwagwa mu kinyago mu gihugu mu gihugu c'i Babuloni. Bibiliya iratwereka yuko abayuda irya miryango 2 baragarutse mu gihugu cabo, ariko irya yindi miryango 10 nta namwe tubona suite yabo. Bisigura abo bace basanzara muri ubwo buryo, kandi nta na hamwe muri Bibiliya usubira kubona irya miryango 10 isubira kubonekana muri Bibiliya. Bisigura baragiye, nimba ho hagarutse bake, mugabo abandi benshi cyane barasanzaye. Cyangwa yuko mu miryango 12, 10 yose yarasanzaye, hagasigara 2. Kandi majambo bajya twibaza ko ari abayuda kajya n'agace gato.
uwundi mugwi ugira kabiri ni mu gihe Yesu yaramaze kuza hano mu isi hafi mu mwaka wa 40 harabayeho uruhamo rukomeye cyane ku bayuda ku ngoma y'umwami Neron. Abayuda benshi baricwa, ivyo bica bituma abayuda benshi basanzara, bashoboye gukira biruka basanzarira mu bihugu bitandukanye. Bisigura na za ntara zibiri zisigaye nazo nyine ziragizente zirasabagijwe. Usomye ikete rya Petero yanditse, ubona yandika mu ndanzi y'amajambo avuga ati ndabaramukije abera mwese mwasabagiriye mu mpande zine z'isi, abasabagiriye i Ponto, i Kapadokiya no mu bindi bihugu, Bituniya no mu zindi ntara zitandukanye, ati mwese ndabaramukije. Ndabaramukije mwese abasabagiye. Bisigura abanyisirayeli barasabagiye. Inyuma yaho naho hafi mu mwaka w'1900 murazi harabayeho intambara zikomeye cyane, ibyo bita intambara ya kabiri isi yose, aho abayuda naho nyine basuye kandi guhamwa baricwa biyobowe n'umugabo araho yitwa Hitler Adolf. Murazi yuko abakurikirana histoire canke kahise abayuda benshi barishwe, benshi barasabagira. Ubu rero bivanye rero n'ivyo vyago abayuda bagiye baracamwo, ubu basabagire hirya no hino ku isi. Ntivyanditse muri Bibiliya, mugabo ikishaka kuvuga nticyanditse muri Bibiliya, mugabo abantu batohoza cyane baravuga yuko abanyisirayeli mu bihugu byinshi barimo ni bamwe mu bantu ba mbere bakomeye bafise ubwenge, bakora ibintu by'ubwenge by'ubuvumbuzi n'ibindi. Mbere haba n'ibi bihugu vya rutura za Amerika za Hisizande bavuga yuko benshi muri barya abantu bakora bijya bisasu bikomeye vya kirimbuzi, benshi muri bo bavuga yuko amamo yabo n'abayuda. Ubu rero barasanzaye, ariko rero Mesiya wabo niyamara kuza bazosubira kandi begerane, hama Israel isubire kandi kuba novuga ati icyo bita mu Gifaransa ni puissance mondiale, bisigura igihugu gikomeye gitegeka isi yose. Ariko ivyo bizoba igihe Mesiya wabo azobaje. Ico ni cyambere kizoba Kristo agarutse ubwa kabiri. Ica kabiri hazobaho ico bita gucira urubanza amahanga, kandi uko gucira urubanza amahanga bizofatanya no gucira urubanza Antikristo. Reka dusomere Zekariya igice ca 14 ku murongo wa 2-5. Ni kindi gikorwa kigira kabiri Kristo azoca akora maze gushika no mw'isi, hambavu yuko hazobaho restauration de l'Israël, bisigura kunagurwa kwa Israeli. Ariko igira kabiri hazoca habaho ko gucira urubanza amahanga, cyane cyane amahanga yagararije ajya amahanga yagwanije Israeli. Reka badusomere twumve Zekariya igice ca 14 ku murongo wa 2-5. Umunsi uraje, umunsi w'Uhoraho, aho bazogabanganira iminyago yawe hagati muri wewe, kuko nzoba nkoranije amahanga yose watera Yerusalemu. Umugwa uzotsindwa, amazu asahurwe, bafata abagore babende ku kagobero, igihimba cabo ku mugwa bazojanwa ari nyagano, ariko amasigarira ntazokurwa kuri uwo murwa. Maze Uhoraho azokwisidukira arwane n'ayo mahanga nk'uko yahora arwana mu ntambara. Kuri uwo munsi azohagarika ibirenge ku musozi Elayono werekeye Yerusalemu ahahera iburasirazuba. Uwo musozi Elayono uzotemukamwo kubiri, uhereye aherekeye iburasirazuba ugashitsa aherekeye iburengerazuba. Uzocikamwo uruhomoka runini cane. Igihimba c'uwo musozi kizokwikumira iburaruko, ikindi cikumire ibumanuko. Muzohunga muce mu ruhomoka rwo mu misozi yanje, kuko uruhomoka rwo muri iyo misozi ruzoshika no kuri Azeri. Mbere muzohunga nk'uko mwahunze hamwe isi yatigita ku ngoma ya Uziya umwami w'Ubuyuda. Maze Uhoraho Imana yanje azoza azananye n'abera bose. Imana idufashe.
amena. Aha rero n'igihe rero Kristo azoba aje ashitse hano mw'isi, urumva yuko ahantu azoshikira bisigura aho azoshikana neza ibirenge, singeno bivuga mu ijambo rimwe ry'ikirundi, aho azohonyoza ibirenge ashitse avuye mu ijuru, azohonyoza ibirenge ku musozi witwa Elayono. Bibiliya ivuga ati uwo musozi azokorokerako uzokwipasuramwo kabiri, kandi ico gihe azoshika n'igihe mu Bwisirayeli hazoba hariko haraba intambara zikomeye cyane. Ibihugu bihakikije bazoba bariko barahatera amabombe ku rugezo rukomeye. Mwani majambo rero Kristo azoba aje novuga ati kubagwanirira abanyisirayeli. Rero amaze rero gushika, ikizoca gikurikira n'igiki? Usomye hajya mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 19 uhereye ku murongo wa 19 kumanuka, Bibiliya irerekana neza yuko, reka twasome, mbona ca gikoko n'abami bo kw'isi n'ingabo zabo bakoraniye kugwanya ubuvyagiye kuri ya farasi n'ingabo ziwe. Ico gikoko gifatwa mpiri, bona wamuvugishwa w'ibinyoma yakorera vya bimenyetso mu maso yaco, akabizimirisha abemeye gushirwa kw'ikimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo caco. Vyompi bitererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, abasigaye bicishwa inkota y'ubuvyagiye kuri ya farasi. Imwe ivuye mu kanwa kiwe, ibisiga byose bifunereza inyama zavyo. Bisigura rero Kristo amaze gushika hano mw'isi, murazi yuko Antikristo niwe azoba ayoboye aho kajagari, niwe novuga atazoba ayoboye ivyo bitero byose bizoba biriko biraba kuri Israeli. Amaze gushika hajya kuri urya musozi Elayono, Antikristo azohagurutsa novuga ati ibihugu rutura bikomakomeye bifise amamisire n'ibigwanisho bikomeye, ati nimuze tugende tumutere Yesu, nawe nyine tumubombarde bishobotse, nawe nyine tumwice. Ariko ahazoba yihenze, kuko urumva komba mwishi izoba igomba kuba, abantu bakunda amafilme bita gasobanuye, hazoba hagomba kuba komba mwishi. Azohagurutsa ingabo zose zo mu bihugu bitandukanye, ati nimuze tugende kumutera. Ariko birivuga ati mu kanya gato gusa ingabo zose bazananye bose Kristo azobica mu mwanya muto, pufu. N'abasigaye usomye mu yindi mirongo tutahambije gusoma, bonyene hagati yabo bazorasana, bazoterana amabombe bonyene bamarane mu mwanya muto, maze Antikristo hamwe n'umuvugishwa w'ibinyoma, n'umuvugishwa azokorana na Antikristo mu ntumbero yo kuzimiza abantu, abahamagarira kwizera, abahamagara gusenga Antikristo. Abo bagabo uko ari babiri Kristo azoca bafata hama baterere hehe? Mu kiyaga caka umuriro. Bisigura umuriro, umuntu wa mbere azotangura kuhonyozamwo ikirenge si Satani, n'umuntu. Turi kumwe bene data, ko twarize yuko Antikristo si daimoni. Shetani azoba hari ngaha nyene, kuko ishengero rimaze kuduga, Shetani azoca korogwa hano mw'isi, akorere ngaha. Mugabo Shetani so azobanza mu muriro. Shetani azoja mu muriro haheze imyaka 1000, hari abagabo babiri bariko barasha. Ego abantu nibo bazotangura mu muriro, kandi umuriro wacaniwe Satani. Rero Antikristo hamwe n'urya muvugishwa w'ibinyoma bo bazoca bafatwa imbere y'umwanya. Ti mwebwe ni mwebwe mwariko murateza akajagari, ni mwebwe mwariko muronona ibintu, bo urubanza rwabo ruzocirwa vyihuta, bateregwe hehe? Mu muriro, pufu, biraheze. Hama ikigira gatatu kizoca kiba, kuzoba ari ugucira urubanza Satani. Usomye ajya mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 20 ku murongo wa 1 kuri 3, muraza kwisomera muhira. Satani nawe nyine azoca afatwa. Amaze gufatwa, Bibiliya ivuga yuko azoca abohwa. Sigura ntarabohwa, hamateregwe hehe? Ikuzimu, aboshwe hamwe n'abadayimoni biwe. Aho rero bisigura ububasha bwose bwo gukora bwa Satani azoba bwatswe. Bisigura gushika uno mwanya Satani ntarashika ikuzimu, naho kenshi tuvyibaza ko ari kuzimu, aho ikuzimu nyene tuvyumva, mugabo ntarashikayo. Cyo gituma ari rimwe na rimwe abakristo bati ngo dusenge dukandagira Satani. Ni energy uri kuratakaza, mugabo aho uri kurakubita nta Satani si hari. Hajya arakuraba ari hejuru yawe ati none nkurya. Mugabo sport nayo nyine irakenegwa, gym kuyigira ni vyiza cyane. Haleluya, Imana idufashe cyane.
usomye neza Bibiliya ivuga ati abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko tunigana impwemu mbi z'ahantu hahehe? Ahantu hahehe? Ho mu kuzimu. Cyo gituma mumbabere gato ncishemo kano kantu, uzawumva abantu ngo ariko arashinga intahe kuri televiziyo Heritage ngo yaragiye kuzimu, ngo yaramubonye shetani agacerekana n'inkovano yamuri inyama. Shetani ntajyana inyama nta namwe vyanditse, kandi sinibaza ko ari umuntu n'umwe afise umubiri n'amaraso arabona Satani, sindavyibaza. Mugabo uzawumva umuntu yahaze uduharage ngo yahora kwa Shetani. Oya kabisa. Muri Bibiliya nta na hamwe tubona ishusho y'ivyo bintu. Shetani azokoroka avuye mu ijuru akorerwe mu isi igihe ca Antikristo, akorane na Antikristo kiya gihe c'imyaka 7. Mugabo irya myaka 7 irangiye, Shetani rero ntihazobona gufatwa aje rero ikuzimu, ntihazoba rero akije ikuzimu vya vrai. Reka tubandanye rero. Kristo amaze rero guca urwo rubanza, akarucira amahanga, akarucira Antikristo na wa muvugishwa w'ibinyoma, hama agacira urubanza Satani. Rero ingoma y'imyaka 1000 izoca itangura. Bisigura bwa bwami bw'imyaka 1000 buzoba butanguye. Mbega ni bande bazokwinjira muri ubwo bwami? Hari imigwi 3 y'abantu bazokwinjira muri ubwo bwami, kandi abantu batandukanye bavuye ahatandukanye. Umugwi wa mbere bazokwinjira mu bwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000 ni bajya bera bazoba bazananye na Yesu Kristo bavuye mu ijuru, kuko tuzozana hano mu isi. Arona yabwiye ngo byo kugaruka kandi mu isi birimo nyene. Aha nyene sinzi ko abazoshikira mu Kamenge, sinzi ko abazoshikira muri Amerika, sinzi ko abazoshikira je ne sais pas. Mugabo ico gihe nta kibazo cyo kwiyunguruza kizoba gihari, kuko tuzoba turaba marayika. Ushatse kuguruka uje muri Amerika ukivyumvira uzobushitseyo, ushatse kuguruka uje Yerusalemu ukivyumvira uzobushitseyo. Imana ishimwe cyane. Uwo n'umugwi wa mbere wabazokwinjira mu bwami bw'Imana. Umugwi ugira kabiri n'umugwi w'abantu bizeye Kristo muri kigihe gihe c'amarushwa akomeye cyane. Bisigura naho isi zo biri mu bihe bigoye kandi bikomeye cyane, hariho abantu bakenya bazokwemera kwemangira Mesiya, banke gusenga Antikristo. Abo bazokwicwa kandi bazokwicwa rubi. Ariko Mesiya amaze kuza, Bibiliya iravuga neza ati bazozuka, maze nabo nyine bambikwa imibiri y'ubwiza nk'iyo twebwe tuzoba dufise, maze tubane nabo mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Uwo n'umugwi ugira kabiri. Umugwi ugira gatatu w'abantu bazokwinjira mu bwami bwa Mesiya n'umugwi uwuhe? N'abantu Mesiya azoza asanga mu isi bakiriho, bagikomeye, bagihema nk'uko nyene kw'iwacu. Kandi benshi muri bo murazi yuko bazoba ari Abayuda kubw'isezerano Imana ibafitiye. Hariho abo Imana izoshima kwisigariza kubw'ububasha bwayo. Benshi muri bo bazoba ari Abayuda hamwe n'abandi bo mu yandi mahanga batashoboye gusenga Antikristo kandi batashoboye guhitanwa na zirya ntambara. Abo muri ico gihe bazogira nabo nyine bazokwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko bazokwinjira mu bwami bw'Imana ari abantu. Mwandi majambo tuzoba muri ubwo bwami bw'Imana turi mice ibiri. Imice y'abantu bamaze guhindurwa, bamaze guhabwa ubwiza, bameze nk'abamarayika, hamwe n'undi muce w'abantu ugira kabiri, bazoba ari abantu bafise umubiri n'inyama n'amaraso nk'ibinyene vy'iwacu. Uwo rero muce rero ugira gatatu uzoba ari umuce ukomeye cyane, kumbure tuzobona mu nyuma akanya kadukundiye. Abo rero bazoba bafise uburenganzira bwo kurongora, bo bazoba bifitiye uburenganzira bwo kubaho nyene bisanzwe, kandi abo bazobaho nyene nk'abantu nk'uko nyene kw'iwacu. Mugabo hari bonus amwe bazoronka kubera yuko bazoba babayeho ku ngoma ya Mesiya. Rero ngomba mvuge kuri umugwi w'abantu benshi bakunda kwiyumvira ko hajya mu vyeshure Yohana igice c'indwi turabona abantu 144. Sinogenda ntabavuze ko abo bantu 144 ni bande. Hari amadini amwe
nk'ivyabona vya Yehova bigisha ati aba nibo bantu bonyene bakijijwe, nibo bantu bonyene bazoja mw'ijuru, ariko nta na hamwe vyanditswe muri Bibiliya. Muze gufata akanya musome harya mu vyasho Yohana igice c'indwi, urabona yuko n'abantu bacunguwe muri kirya gihe c'amarushwa akomeye cane, bisigura muri irya periode de la grande tribulation, n'abantu Imana novuga ati mu bubasha bwayo canke mu buntu bwayo izotoranya muri irya miryango 12 y'Abisirayeli. Buri muryango wose izokuramwo abantu 12,000. 12,000 bisigura fois 12 bazora abantu 144,000. Abo bantu Imana izobatoranya mu miryango yose y'Abisirayeli kugira ngo nabo nyene baze bafatanye na Kristo kuganza hano mw'isi. Turi kumwe bene data? Biratahuritse? Turashobora kugiruka abo turi kumwe? Thank you, murakoze. Barya abantu rero n'abantu bazobana na Kristo kuri irya ngoma y'imyaka 1000, ariko ntibisobanura ngo nibo bonyene bazoja mw'ijuru nk'uko amashengero amwe usanga bariko baravyigisha. Rero iyo ngoma rero ya Mesiya izoba imeze gute? Ingoma ya Mesiya hari ibintu bishika kuri 5 tugomba turabe n'ingoga cyo dusenga. Ibintu 5 bizoranga ingoma ya Mesiya. Ikintu ca mbere, Mesiya niwe azoganza iyi si. Mana ishimwe cyane. Usomye yara muri Daniel igice c'indwi ku murongo wa 13 ushitsa kuri 14, bahadusomere. Daniel igice c'indwi ku murongo wa 13 ushitsa kuri 14, haravuga ngo kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize ntya mbona haje usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza, aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe ni ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe ni ubwami butazohangura. Amen. Amen. Aro turabona yuko aha bariko baravuga ku bijanye na Mesiya. Daniel yeretswe vya Mesiya igihe azobaje kuganza muri iyi si. Bibiri ivuga yuko azoza kandi azoganza iyi si, ngo kandi ingoma yiwe ntizogirane bene data, ntizohangura. Doje kuri indirimbo ivuga ati ingoma zose zo mw'isi yacu zama zigenda zikuranwa, abankimana nibayisenge bazopfa bose, ntibibukwe yamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero, ugwikunda twe bw'abari mw'isi niko rutazoshira. Ingoma zose zo mw'isi zama zigenda zigirane zikuranwa. Arinde neza ati ingoma yawe niyongere, ni abana b'abantu yaragizene yarongewe. Kibiririmba ko numva amakuru yaciye yiruka. Bisigura iki? Ingoma z'abantu zirashobora kuramba, kandi uko ziramba niko zirambira abantu, niko bimeze hano mw'isi. Ariko ingoma ya Mesiya ntawe izorambira kandi izoramba, kandi nta muntu n'umwe azogirante azoyikurako. Imana ishimwe cyane. Izoba ari ingoma atawundi mwama azohaguruka avuga ati ngomba nkubite kudeta. Nta opposition izoba ivuga ati twero turahagurutse natwe tugomba dushinge uwundi mugambwe witwa uku hama haba amatora. Eka Mesiya azoganza iyisi. Yasi nyene yamubamba yamusuzugura niwaze ukwicara hejuru ku ngoma ayiganze. Imana ishimwe cyane.
kandi rero ntazoganza wenyine ikiryoshe. Bibiliya ivuga ati azoganzanya hamwe n'abera bose. Bisigura abakijwe bose bazoba bari ku ngoma ya Mesiya bazofashanya nawe kugira nte kuganza iy'isi. Imana ishimwe cyane. Hari abantu kumbure atamahirwe bazigira baronka nayo kuba nyumba 10, ariko ku ngoma ya Mesiya akazi kazoba kubutse. Imana ishimwe cyane. Abanyumba 10 bo muri kazoza tuvuga ati amena. Mugani tuzogarukira kuri nyumba 10. Hazoba hariho abakuru b'amakomine, hazoba hariho abakuru b'intara, abakuru b'ibihugu. Mugabo abo bose ni Mesiya azoba baganza, niwe azoba bajejwe, niwe bazoha raporo y'ibizoba biriko birakorekerwa hano mw'isi. Ariko ico Bibiri twemera nuko twese tuzoganzanyana hamwe nande, hamwe na Kristo. Ikigira kabiri kizoba hano mw'isi hazobaho ico bita ubugororotsi bwuzuye. Bisigura ivyaha bizogabanuka. Usomye muri Yeremiya igice ca 31 ku murongo wa 33 gushitsa kuri 34 avuga ati ico gihe nta muntu azosubira kwigisha undi ati menya Imana. Abantu bose bazoba bazi Imana, abantu bose bazoba bubaha Imana. Ico gihe ubutungane ku bantu bose buzoba buhari. Uno munsi tuba mw'isi usanga irimwo akarenganyo kenshi, umuntu asumba uwundi akamucinyiza, ariko ku ngoma ya Mesiya hazoganza amahoro, hazoganza ubutungane. Imana ishimwe cyane. Ikigira gatatu kizoranga ingoma ya Mesiya izoba ari ingoma y'amahoro. Izoba ari ingoma y'amahoro. Bisigura iyo ngoma yiwe nta rusasu, nta rusasu. Igihe cyose azomara aganza isi yose, isi yose izoba iri mu gacerere, isi yose izoba iri mu mahoro, isi yose izoba iri mu mutekano. Nta bya bindi ngo hari abantu baraye bacumitanye ibibugita mu ntara kanaka, ivyo ntibizoba bihari. Isi yose izoba yuzuye amahoro. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo ngoma abera bakijijwe tugomba kuzobamo. Imana ishimwe cyane. Aho niho tugomba kuba. Mw'isi hari igihe turenganya abana b'abantu ngo no mu president ngo ni mubi araturwishije naveho aragitsente. Mugabo shanda babwire haze mwiza haze umeze gute, mugabo ubwami bw'abana b'abantu buzokwamara ubw'abana b'abantu. Turi kumwe bene data. Ivyo tubugaya ko ntibizigera bibura. Umuntu kuko agumara umuntu pemporte uko yoba ameze kose. Mw'isi hari amashirahamwe akomakomeye yishinze kugwanira amahoro mw'isi. Hariyo zitwa za UN, ONU, irahari ku isi, kandi igihe yashingwa bayishinze bafise intumbero imwe. Nk'igisirikare gishobora gufasha kuzana amahoro mw'isi. Mbega mwibaza amahoro arahari mw'isi? Arahari. Wibaza ibi bihugu biriko biraberamwo intambara, wibaza abasirikare ba ONU siho bari? Niho bari. Ariko barananiwe. Ariko ku ngoma ya Mesiya ivyo bizokunda kandi bizoshoboka, kubera yuko ubwo bushobozi n'ubwo bubasha bwo kubikora azoba bufise. Ikindi kigira gatatu, kigira kane kizoba ku ngoma ya Mesiya, iyi si izohinduka nziza. Muyandi majambo gati isi izonagurwa. Usomye hariya muri Yesaya igice ca 41:18-19 ariko abadusomere twumve ingene bizoba bimeze. Ibikoko vy'ico gihe bizoba vyakijijwe, bizoba ari binyamahoro. Iyi si ahantu tuzi hari ubugaragwa hatimbuka, hazokwimbuka. Reka abadusomere twumve. Nzoziburura inzuzi mu mpinga z'imisozi y'uruharabuga n'amasoko hagati mu myonga. Ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri c'amazi, n'igihugu cumye nzogihindura imbizi z'amazi. Mu bugaragwa nzohatera ibiti vy'amasederi n'ivy'imishita n'ivy'imihadasi n'ivya elayo, kandi mu gahinga nzohashira ibiti vy'akajwari n'ivy'imitidari n'ivy'imiteashuri bikurane. Amen. Amen, amen. Bisigura mu bugaragwa hazotemba imigezi y'amazi. Bisigura ubugaragwa ico gihe ntibuzoba bugihari. Ico gihe ibikoko ibi twibaza yuko bijyana
ico gihe bizocika nyene bisha navyo nyene bihinduka. Usomye muri Yesaya 11 ku murongo w'indwi avuga ati inka izorishanya n'igikoko citwa idubu, izazo zizoryama hamwe kandi intambwe izorisha ubwatsi nk'inka. Bisigura ico gihe umuntu azoja koga kuri plage kuri Tanganyika, ingona ize wiramutse ati n'amahoro gantuzewe, none ko kera wari umpunga mbe yaramaki tireka shaburya naje ntiyari jewe cari icaha. Ico gihe ibintu vyose mw'isi azoba ari amahoro, nta gikoko kijyana kizobaho. Mwene imirongo ivuga ati umwana muto azotora inkoni maze aragira intare. Intare uyiruka inyuma, umwana muto yiruka inyuma nayo yiruke, umwana yikurikire, kuko izo ari ingoma ya Mesiya. Icanyuma tugomba turangirize ko hazoba kuramba no kugira amagara meza ku bazoba bahari mw'isi. Mugabo ivyo vyo kuramba no kugira amagara meza ni kuri ba bantu twasanga bakiriho, kuko ku bazoba bavuye mw'ijuru, cye kuri barya bapfuye bakazuka bagahabwa ubwiza, bo bazoba bafise kubaho ibihe bidashira. Mugabo kuri barya twasanze mw'isi, kuko n'ubundi bazoba ari abantu twahasanze, bobo bazopfa, ariko igihe cyo kubaho ico bita mu gifaransa espérance de vie y'umuntu izosura kandi kuba nini cyane. Imana ishimwe cyane. Reka dusomere Yesaya 65 verset 20 jusqu'à 23. Ntihazokongera kubamwo abapfa bakiri inzoya, canke umutama adasozereye imyaka yiwe, kuko umwana azopfa amaze imyaka 100, kandi ukenyutse ntashitse 100 azoba yavumwe. Bazokubaka amazu bayiberemwo, kandi bazotera uruzabibu birira inzabibu zarwo. Ntibazokubaka ngo abandi binjire, ntibazorima ngo abandi babirye, kuko nk'uko imyaka y'igiti ingana ariko abantu baje bazoramba, kandi abo nitoranirije bazoshitsa igihe kirekire banezererwa igikorwa c'amaboko yabo. Ntibazoruhira ubusa, kandi ntibazovyara abo kugesezwa, kuko bazoba ari uruvyaro jewe Uhoraho nahezagiye, bo n'abazobakomokako. Amen. Amena. Murumva aya majambo dusomye muri Yesaya ati umwana muto azopfa afise imyaka 100, kandi uyazopfa afise imyaka 100 bazomuririra nkaho ari nk'indi korotse, kuko ico gihe abantu bazosubira kubaho imyaka 800, bazosubira kubaho imyaka 900, bazosubira kubaho imyaka 1000 kuri iyo ngoma ya Mesiya. Bisigura ba bantu tuzoba twasanze mw'isi bakiriho bagihema bazosubira kandi kubaho nka kirya gihe c'igihe c'Abadamu, bazobaho imyaka myinshi. Usomye muri Yesaya 35 bavuga ati nta mpumyi zizoba zihari, nta bipfamatwi bizohaba, nta biragi, nta bimuga. Bisigura bazoba bafise ubumuga bwose muri iyo ngoma ya Mesiya bazokira, maze bakomere babane na Mesiya ku ngoma yiwe, bari mu mahoro, bari mu munezero bw'ingoma ya Mesiya. Imana ishimye cyane. Ariko ndangize mvuga iki kintu, kubera iki iyi ngoma ya Mesiya izohaba? Ko umuntu ashobora kwimbeta kubera iki atokwigumiye mu ijuru, ari ukuganza akaganzira mu ijuru tukigumirayo. Ariko hariho amasezerano. Impamvu nyamukuru ni gushitsa amasezerano. Hari isezerano Imana yasezeranye nande? Na Aburahamu, yuko izomugwiza, imuha uruvyaro rungana n'isi yose, imuha uruvyaro rungana n'inyenyeri zo ku bicu, imuha uruvyaro rungana n'umusenyi wa hehe wo kw'isi. Iryo sezerano Aburahamu yarinze afata arishikiriye, yarinze apfa abona afise akana kamwe k'isezerano ka Isaka. Iryo sezerano Imana iswa kandi risezerana Yakobo y'abana Isaka yuko bazogwira, yuko azobaha kwegukira igihugu cose c'i Kanani. Ariko Bibiliya ivuga ati abo bose barinze bapfa batagizene, batabibonye. Ariko rero ico gihe rero
hazoba hageze yuko rero rya sezerano rigirane rishika. Aburahamu ndizera yuko ico gihe azoba hari muri nosi, azoba yaje, azoba ari mubera, azobona ati wow, bwa bundi rya sezerano Imana yasezeranira yuko abazonkomokako bose bazongana n'inyenyeri zo ku gicu, ngiri rya sezerano ndagize ndaribonye. Yesu nashimwe cyane. Ikindi twibuka Imana yari yarasezeraniye Dawidi yuko mu ruvyaro rwiwe hatazokwigera haba urugirane umusubirira ku ngoma ngo gushitsa ryari, gushitsa ibe bidashira. Buze musome neza Bibiliya. Rero Yesu kuza kuganza mw'isi azoba ariko arashitsa rya sezerano yasezerana nande? Na Dawidi. Mw'ijambo rimwe, Imana ni Imana irinda isezerano ryayo. Imana ishimwe cyane. Isezerano ry'Imana rirashobora guteba kuko Imana ni Imana ikora byose uko ibigomba, ariko nimba hari ikintu Imana yasezeranye ntigishobora kwijana itagikoze, naho hoca imyaka ibihumbi Imana iruhukira kugirane kugikora. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi yaririmbye neza ati ngo Mwami ico wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Mwami Mana we, Mwami, Mwami, ati ico wavuze ntigihera, ico wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi, abaririmbyi ukagisoza. Ico Imana yakuvuze ko kizoshika. Imana ishimwe cyane. Ico Imana yakuvuze ko kizogirane kizoshika. Igihe kirashobora guhaca kirekire, mbere ukagira n'ahantu ubona umenga ntibigikunze, ariko Imana ntiyibagira isezerano ryayo. Muri njye avuze neza ati naho isezerano ryayo ryoteba, ariko ntabwo rizohera bizogirane, rizoshika. Ico Imana yateguye ku buzima bwawe, naho isi yose yohaguruka ikakugwanya, naho abantu bose bokwanka, ariko Imana namba hari ico yavuze kuri wewe, Imana izogirane, izogishitsa. Nuyizere gusa, ugumye isezerano ryayo, Imana izokugirira neza. Simvuze ati bizoba muri uno mwaka, ariko nimba ari muri uno mwaka, naho nyene Imana niguhezagire ubone kwinjira mu isezerano ryawe mu izina rya Yesu. Ariko bitabaye muri uno mwaka, naho nyene guma uyizera, igihe n'igihe Imana izokora maze ishitse isezerano ryayo ku buzima bwawe. Imana ibahezagire, ihezagire n'ijambo ryayo.